nabane namwe inshuti bakundwa mwashimwe gukurikirana ibiganiro by'imbonesha yacu ya BTV haze kugira ngo mukurikirane amakuru mu Kirundi yo kuri uno munsi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ngo abarundi barakwiye kumenya yuko gutegekaniza kazoza amatungo hamwe n'ubuzima ko ari ikintu gihambaye cyane. Ibyo bikaba byashikirijwe na Sibomana asanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'amashirahamwe yo gutegekaniriza kazoza. Nayo amakartier yo mu gisagara ca Bujumbura ngo yarakwiye gutegwamo ibiti mu kwirinda ihindagurika y'ibihe bishobora kubangamira ibidukikije ndetse n'amagara y'abantu. Ivyo vyashikirijwe na Albert Mbonerane, umuhinga mu bidukikije, akaba arongoye mw'ishirahamwe ACVE. Muraza kubikurikirana muri ano makuru, kaze mu kanya nido nido. Kaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru twabateguriye. Abarundi abanyamahanga baza gushira imitahe ngaha mu Burundi ngo baracari bake cyane. Ibyo bikaba byashikirijwe na Odasi Ngendakumana arongoye ikigo ADB, ni mu gihe bari bateguye uruganda bafadikanije n'ubushikiranganji bw'imigenderanire. Ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Sindihebura. Kwigira hamwe uko abanyamitahe Amakuru baza ngaha mu Burundi ari benshi nico cyatumye ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB gitunganya uruganda rwatumiyemwo ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kuri uyu wa kabiri, nkuko bivugwa na Didas Ngendakumana arongoye ico kigo. Ivyo kubwiwe abivuga afatiye ko babonye ko benshi muri abo banyamitahe batazi ivyiza biri mu Burundi boshiramo imitahe yabo. Novuga ko igikuru gituma batari benshi cyane bariko baraza nkuko ku rugero twifuza nuko batazi ibyiza biri mu Burundi, nabyo bazi. Twafashe ingingo rero yo gushiraho ubuhinga butandukanye bwo gushobora kubibamenyesha hirya no hino ku isi kugira ngo bashobore kugwiza imitahe yabo mu Burundi kuruta uko biri uyu munsi. Uwo arongoye ikigo ADB akavuga ko ibisata nka byose mu Burundi bikiri inyuma. Mu majambo make no kuvuga ngo mu Burundi twasanze ibisata nka byose bikeneye abanyamitahe. Ni nka byose kuko muri rw'Igifaransa tuvuga ko igihugu kiri vierge, gikeneye rero abanyamitahe mu bisata nka byose, na cyane cyane duhereye ku ivyo 10 vyanditse mu itegeko rigenga imitahe mu Burundi. Umuhanuzi w'ubushikiranganji Ambasaderi Hemenegide Niyonzima akaba yavuze ko ubushikiranganji yaserukiye bugiye gufasha ico kigo ADB kumenyekana muri abo banyamitahe bava hanze. Abarundi bari bakwiye kumenya yuko gutegekaniriza amatungo amwe mu buzima bw'umuntu ko ari ikintu gihambaye cyane. Ibyo bikaba byashikirijwe na Sibomana asanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'amashirahamwe yo gutegekaniza kazoza. Rero benshi bibaza ngo guteganiriza mu buzima bw'umuntu bakibaza ko ari iby'imiduga gusa, hajya se kuvyibaza. Kumbure benshi ntibabizi nuko ari itegeko. Yaba atari itegeko hariho benshi bataba n'imiduga yabo bayiteganiriza. Mbere nuba ari itegeko hariho bamwe barirenga bagatembereza imiduga idategekanirijwe. Abarundi twari dukwiye kumenya ko guteganiriza amatungo y'umuntu no guteganiriza ubuzima bwawe bwonyene ari ikintu gihambaye cyane. Duhereye guteganiriza ibintu bisabwa rero ko bikwiye gukingira abari muri wo no kukingira ubwawo. Ico gituma rero bikenewe gose ko dutegekaniriza amatungo yacu. Duhereye ku nzu canke ikindi cyose umuntu aba yarakobokeye akabirira kuya arondera kwiyungunganya mu buzima, twita itunga ryari ryose cy'umuntu. Sinamahera menshi bafata igiciro cy'iyo nzu yawe hanyuma ugasanga bafashe nka rimwe
ku gihumbi cako gaciro kayo usanga ari amahera make cyane kandi uyariha ku mwaka. Ndaguhaye nk'akarorero dufate nk'inzu y'imiliyoni 200 ugasanga uyirihiye ibihumbi 200 ku mwaka. Ce wiyumvira nawe gukingira miliyoni 200 warishe amafaranga ibihumbi 100 ku mwaka, wewe ukaba uri kurarira ngo n'amahera yatakaye. Iyumvira ihiye warishe ibihumbi 100 gusa ugaca ugenda ku nzu yo guteganiriza ariyo bita société d'assurance igaca gusubiza ikubakira inzu nk'uko yari isanzwe imeze. Abantu ntibaramenya ako gaciro ingene kangana. Ubutabigize ce wibaza asubiye mu busa, mugabo uwo yatanze ibyo bihumbi 100 ku mwaka bagaca bamwubakira yanzu uko yarivye. Ico rero no hanura abantu akamaro gahambaye nuko amatungo yacu dutegeza kuyakingira. Urashobora kuyaronka uwo munsi mugabe ejo akaguca mu myanya y'intoki kubera amasanganya ashobora gushika. Abanyagihugu barondera impapuro z'inzira basaba ababijeje kubikora mu muco ngo kuko abaca mu mbari batuma ziteba, ariko bagashima yuko muri kino gihe ariho akarusho ugereranije no mu mezi aheze. Jules Verne na Kimana. Kuva ku munsi wa gatanu twaratanguye gukora izo mpapuro z'inzira, kandi twarababwiye yuko twaronse ivyuma bishasha bikora izo mpapuro z'inzira kugira ngo mu mwanya muto abantu bose basavye tuzotwaje kubibakorera. Uwo ni komisere de police Maurice Mbonimpa arongoye ikigo c'igihugu kijejwe imbibe PAV, ariko avuga ko impapuro z'inzira zigiye kuboneka. Naho yabivuze uko haheze hafi amezi 3 izo mpapuro ntiziriko ziraboneka vyoroshe nk'uko twavyiganiwe n'abene gihugu. Impapuro za murekarenganire sepasezo zisa n'izitakivugwa kuri ivyo biro. Icyo batubwiye cyo ikintu cyitwa laissez-passer na CPG nukubanza ukibagira. Tashire kurakora kandi amahera nayo wararishe muri PAF ugumanyerese. Rero shangira ntekanda ndere passport kubera ama laissez-passer atariko araboneka ikanama CPG bimeze uko nyene. Nayo ibitabo vy'inzira passport vyo bisigaye biboneka, ariko ngo vyoroha ufise ubutuma waho. Kera bamwe bumva bahagarara kubwira ati je natumye umuntu hari umuntu ngo natumye ngo ariko arandabira. Twebwe rero dutegwa ishavu nuko utagira ubutuma naho urumva uguma wicaye ngaho nyene, utagira ubutuma uzokwama wicaye ngaho gushika ryari. Icyo abene gihugu basaba nuko ababijejwe babikurikirana neza, ko dusaba ko boturabira hanyuma natwe bakadutunganiriza. Iyo umuntu agomba gutembera ahantu aragenda mu mutekano ntangire yasavye afise ibyangombwa. Icyo dusaba nuko cokorwa gusa canke bakubwiye ati wewe wadepoje umusilendi mercredi tu dois récupérer passeport iwawe. Nkuko vyemejwe n'abene gihugu twayaze bavuga ko ubu harimo akarusho kuko ivyo bitabo bisigaye biboneka ugereranije nuko vyahora mu mezi aheze. Jules Verne na Kimana. Abanyagihugu bakorera kwibarabara Inkondo riri muri zone Gihosha ni muri quartier Mutangano na Hangwa basaba ababijejwe ko borikora kuko ngo rituma ingesha zabo zihononekarira. Ange Negrita irakoze. Iri ni barabara ryitwa Avenue Inkondo riri muri zone Gihosha muri quartier Mutangano ni muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Iryo barabara rikaba ryarononekaye cyane ku buryo n'abafise ingendeshwa bavuga ko ribononera ingendeshwa zabo nk'uko babitwiganiye. Hariho ukuntu amarotire azaranyagara amamortisere ugasanga nka twebwe dufise imiduga atari ya gwacu ugumutanga raporo ngo imodoka yapfuye cyayagizene ucumengo ni ibintu bitumvikana. Nayo ubundi hari igihe dutwara nk'umuntu agwaye bisaba ko utamuceka kuko abasanzwe aremvye, mugabo gacu usanga kubera vya binogo wamucetse yarasanzwe ababaye agaca babara gose cumengo unyonga nabi canke icuma carabaye nabi. Natwe ni kubera aya mabarabara. Abo bene gihugu bagasaba leta ko yogira ico ikoze mu maguru masha, bakashiramo ingufu kugira ngo twese kandi tukabona ko ari iterambere rya twese tugendere mu mabarabara ameze neza. Iyo twamira mu magaraje natwe turi hanama akaratasi bica bigorana, umuntu ntaheza ngo abone inyungu y'icuma canke n'iki. Ivyo biruko mu gihe bahora batozwa amahera ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 kugira iryo barabara rikogwe. Ange Negrita
irakoze abanyagihugu na cane amakartier ari mu gisagara ca Bujumbura ngo yarakwiye gutegwamo ibiti mu kwirinda ihindagurika ry'ibihe bishobora kubangamira ibidukikije ndetse n'amagara y'abantu. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Albert Bonerane asanzwe ari umuhinga mu bidukikije akaba anarongoye n'ishirahamwe ACVE. Reka tumukurikire. Nkaha mu gisagara ca Bujumbura umwe wese yarinda kuraba ati mbega hajya mu rupangu mba hariho n'igiti na kimwe, gutyo hamwe hoba igiti mu rupangu rwose uzosanga ibintu bihindutse, kuko uravye akayaga ico giti kizana bifasha twese, kuko ubu hariho indako ry'ibihe, hariho ivyuka bija mu kirere. Kirya giti kirafise akamaro Imana yagihaye, nuko kirinda gufata iyo myuka mibi kikayimira, hanyuma ico giti nico kiduha umwuka mwiza, kimwe twita mu Gifaransa oxygène. Abahinga ico bita mu Gifaransa les ingénieurs, kuko barahari baravyize kugira ngo amazi ashobore gutemba neza n'ibiki, mugabo gize pavage ukugara amazi ntuyasigire ahazoca kugira atembe, urumva cagira gute, uca usanga yasanze mu ibarabara. Nayo mazi rero y'imvura iguye ari nyinshi, agasanga nta kagazo kari kugira ngo amazi anyengetere aje mu kuzimu, uca usanga ariko arasambura ibintu mu ibarabara, ugasanga aruzuye mu ruhome ruri ngaho, ugasanga rumeze nabi, ejo ugasanga turiko turatakaza. Ariko vyiza ni ukuraba ingene abahinga bagira pavage, bagira bati aha turinda gusigaho akaringoti amazi azocamo kugira ngo atembe neza. Mugabo twubatse ko dushatse ingaruka, ego turakijije ikintu ciza ni suku, mugabo ejo uzosanga twateye izindi ngorane zigora gukora. Hari ico mu Gifaransa bita mieux prévenir que guérir, no gukingira imbere kugira ngo tuze tuhaguruka ari uko ivyashitse vyashitse, ivyo navyo usanga bigoye gose. Ni kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru yacu twabateguriye kuri uno munsi ngaha kumbonesha kure yanyu ya BTV. Nkaba ndabashimiye ukugene mwashoboye kuyakurikirana, nshimira kandi abamenyesha amakuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kurondera ayo makuru. Nshimire Penyela Kazimwami yashoboye kuyahagarikira, ndetse na Jules Boris na Ndwimana Jean Claude bashoboye kudufasha mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibafashe naho utaha.